tahura kahise wubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Narahisemwo ndi umwana ntahisemo ko navutse nije bataho kimbaza uko naramutse nimba utanezo jewe nzi ko ntagututse. Ubuntu twarazwe n'abasukuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 26 Ruhuhuma umwaka w'2024. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu Tahura Akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Muri kino kiganiro kigira 30 tugiye kubashikiriza igice cya kabiri c'inyigisho zatanzwe na Dr Alphonse Rugambarara kuri kahise ku Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. Numvirije ibyo muvuze ubunyene, ndabona ko turiko turatahura kumwe akahise kacu keza kari gafise uko kubatse. Rero ingwara abazungu baduteye ya mbere niyo nise aliénation identitaire yandike neza. Ni ibukwara hejeje kuvuga mu Frappier, guhindura ubwoko nkomoko akabugira ubusa, kuko umuryango nta importance yari igifise ku ntwaro y'ababirigi. Icyagiye kuzana importance ni bwa bwoko bw'imibereho bagize ubwoko nkomoko, bakavuga iyo bwavuye. Rero kuri icyo kintu ugira mutahure neza, nsigure neza uko babihinduye, nimwibaze mwebwe nyine. Muri histoire nuko ntagiyemo en profondeur, ndashobora kuvuga mu miryango igize Uburundi umwami wa nyuma w'Abashuri, none haracariho muri Tanzania umwami w'Abashuri ariho, yitwa Nsoro Porotazi. Ndashobora kuvuga umwami wa nyuma w'Abahinda b'Abarundi, kuko hariho umwami wa nyuma w'Abahinda b'Ikaragwe, w'Abahinda b'inkoro b'inkore.
ndashobora kuvuga umwami wa nyuma w'abenengwe namubabwiye kare Rwamba. Ndashobora kuvuga umwami wa nyuma w'ababanda Nduga Genda Nyaruguru. Ndashobora kuvuga umwami wa nyuma abajiji yazananye na Ntare Rushatsi. Urumva abo bose ndashobora kubabwira abami babo banyuma, ariko ntihagira umuntu ambwira ko bagize ubututsi, ubuhutu n'ubutwa, ubwoko ngomoko. Umwami wa nyuma w'abatutsi umwami wa nyuma w'abahutu ninde? Nico kikwereka yuko ayo moko bagize amoko nkomoko atankomoko, nta nkomoko by'ukuri zifise, kuko yaba zifise inkomoko tuzi histoire twari gutegereza kumenya ati umwami w'abatutsi wa nyuma imbere y'uko abo batutsi baba Abarundi yari naka, mbere y'uko abo batutsi baba Abanyarwanda yari naka. ntawuhari kimwe n'abahutu n'icyo kimwe. Ariko ugiye mu bwoko nkomoko bw'ukuri uko abakera bacu bari babuzi histoire yabona, kandi ndashobora kubumvisha neza ati histoire y'Abahinda ni iyi, histoire y'Ababanda ni iyi, histoire y'Abanyakarama ni iyi, histoire y'Abenengwe ni iyi, histoire y'Abanyiginya, histoire y'Abashambo ni iyi, histoire y'Abahinda bo muri Nkore ni iyi. Rero alienation identitaire ihagaze ngaho, baguhinduye wabaye aliene no kuvuga ni nk'umusazi nyene, wabaye umusazi, wataye akaranga kawe ntukazi, sivini baraguhaye kandi barakubatije baraguze ukura uvuga uti jendi naka kandi atari byo, uje kukwita uko utari murarwana. Alors umuzungu rero programme arayigize yo kugira ngo ico gihugu camunaniye gufukamika rwose agifukamike rero neza, azane ayo macakubiri, azane iyo virus itunamenye n'ingene yatwijiyemo. Icyo azokorera ko ca mbere ni inyigisho yo muri Ecclesia. Inyigisho yo muri Ecclesia hari muri Bibiliya ibyo le racisme yatanguriye gukorera ko, ni hamwe bavuga Hamu ni inde muri Bibiliya? Umuhungu wa Nowa bavuga ko yarafise abahungu batatu, Jafet, Sem na Hamu. Ati inkomoko z'inkoba z'abantu zikomoka kuri abo batatu. Urukoba rw'abazungu ni Jafet, urukoba rw'abo muri Aziya n'abadimudimu n'iki ni Sem. Sem ni w'Abarabu w'Abayahudi. Ati urukoba rw'abirabure ni Hamu. Uyo Hamu nawe ati umuhungu wiwe niba atari umwuzukuru wiwe yarakoze amakosa, cyangwa Hamu yarakoze amakosa, aca ahana abamukomokako. Sibyo? Racisme nawe yatangiye no kugira ngo bashinge esclavage mu bimenye,
umupapa yitwa Pape Nicolas wa gatanu niwe yabyanditse hamwe umupapa avuze ni nk'Imana yabivuze. Rero kubera ibyo byanditse muri Bibiliya abirabure barashobora gutwarwa bufuni na buhoro kuko ni inferieur n'Imana yarabavuze. Ibyo nibyo bubakiye tubimenye mwe muri mu bakirisu n'iki mumenye ko ari byo bubakiye ko kugira ngo bashobore kuganza by'ukuri abirabure. Nicolas V wanditse Google ukibibona rero Papa Nicolas V nuko nibuka izina ryayo. Rero abo bapadiri baje iwacu batangura kubigisha uko kugira baje muri divide et impera no gukura icyo nita conscience nationale y'abarundi yari ihari kare nababajije ati mbega mwezi gisabo atera abarabu n'abazungu yatwaye ingabo ziki z'abahutu z'abatutsi no ingabo z'abarundi kuko bari bafise conscience nationale bakemera umwami icyo bategetse bakikurikira. Iyo conscience nationale rero bagiye kubisambura mu kutwigishamo ibyo bindi byose bikuriye mu mutwe kuko la teori yabo ni ugushaka kuvuga ati nta muzungu nta mwirabure ashobora kugira civilisation iyo basanze ntibibaho, ategerezwa kuba ari umwirabure yahindutse. Muri Bibiliya rero ryacu umwirabure yahindutse ni Hamu, yahora ari umuzungu ngo acika umwirabure kuko yavumwe. Niho rero hava rya jambo mwumva ngo Hamite. Hamite mwari muzi aho kiva? Ntaho kiva. Abadesanda bo kuri Hamu. Abasigaye bandi bose abo birabure abo Hamite baje kwigisha civilisation muri aka karere c'est les Bantu. Les Bantu rero nabo birabure bari inferieur. Ibyo rero batangiye kubyigisha mu mashuri yose bashizeho. Education nicyo kintu kiza kudusambura mu mutwe kuko umwana wo mu gihe cya ndayita la civilisation du conflit. Iyi periode yo kubazungu ni civilisation du conflit kuko tugiye muri conflit y'ukuri. Conflit kuri identité, conflit kuri spiritualité, conflit kuri histoire, conflit kuri économie, conflit no ku rurimi kuko ururimi rw'ikirundi urabona ingene turukoresha nk'uko uwa kera wacu arrière grand-père ou grand-père ayikoresha we nta gifaransa yari azi ahubwo twebwe murumva ko yama paradigme yama parametre yose agira civilisation murumva ko agiye arasambuka. Mugabo ntasambutse rwose nico gituma turi muri kongo. Mbega tugende gute? Hariho abakijya kwa Kiranga sibyo, mugabo bakagenda no mu miti. Niyo conflit turimo, conflit identitaire turi muri yo kuko turiko turasamburwa buhoro buhoro. Rero tutahagaritse hakiri kare duprene conscience yuko turiko turasambuka, tuzosambuka burundu. Civilisation rundi isigara iri yindi isigende bazoyita numva ariko ni danger ngaha bitahuye. Donc iyo aliénation identitaire bayigishije mu mashuri. Wa murundi yahora aronka education haziko aratakaye pe. Ya kirazira sefini haji ibindi
donc buhoro buhoro uyo muntu ariko arahinduka. Umuzungu rero yafashe iyo myaka kuva 1900 gushika abarundi batangure kuvuga ati harageze ko twikukira, imyaka 50 yose yigisha mugabo yahindutse complètement atakira Umurundi, kuko no mu batama bafashije kumenya iyi histoire hari umwe yambwiye akantu ntashobora kwibagirwa. Yambwiye ati niko ndamubaza nyine, mwana ushaka kumenya Uburundi bukira Uburundi, murumva ako kantu? Ça veut dire ko abo batama bo barazi yuko Uburundi basa, twebwe twitwa ngo twagiye mu mashuri y'abazungu tutazi ko twasanga, mugabo barabizi. Ushaka kumenya Uburundi bukira Uburundi. Rero iyi alienation identitaire aha ni ishura cya kibazo wamwibaza, ni uko yatangwa. Baratwigishije muraba Hamid, muraba Bantu, baratwanditse uko tumeze physiquement, baratwanditse iyo twaje tuva, ibintu byinshi. Ama description physique yo n'agatangaza, n'ama description y'ingene tuvuga, ingene byinshi. Rero ibyo bitabo ni by'abazungu bafise. Hajya aji Burundi yabanza guca mu Bubiligi kugira ngo aje mu mabiblioteke bamwigishe abarundi cyari. Mugabo abigisha iki? Abigisha ibyo banditse akazera ari byo akurikiza. Niho rero les identités et la conscience dite ethnique baciye bemvanta le mot race d'abord bayigira ethnie. Biratujamo mu mashuri barabyigisha baradusambura pe. Ce qui fait que en 1958 uku dusambura yavuze ni mu mashuri. Ikindi bagize coco gikomeye rwose, iyi ségrégation tugira entre nous nayo nyine nibo bayitanga. Batangura kugira ségrégation mu mashuri, ko hariho amashuri yari agenywe abo batutsi bari hafi y'abazungu n'abahutu bari inférieur, bari différent. Barakwereka ama statistique ya la première école auxiliaire b'abazungu ya Butare bita Astrida, bakwereza ama statistique ku banyarwanda bari nka 85% b'abatutsi bahiye, ku barundi ni mu 75%. Naho nyine kubera umwami Mwambutsa yagwanya ati uriko bagira abantu. Donc iyo ségrégation iragiyemo, kandi abo kuhigira umwana agiye muri secondaire imyaka 12, 13, 14 uriko uramuformata ko afise umuntu ari inférieur, nawe ari hejuru, nameze nk'umuzungu. Umwana biramwinjiramo. Hageze rero kuri avant même l'indépendance, ahandi ikindi bakoze kibi cyane nuko kare nabuze imiryango yatwara. Hajya imiryango yatwara ntiyari na myinshi, hari imiryango ibita imiryango y'abanyaruguru. No muri hymne ya Mwezi Gisabo baravugamo groupe y'abanyaruguru. Abanyaruguru ni imiryango yatanguranye n'imiryango itatu: Abenengwe, Abanyakarama n'Ababanda.
aho Uburundi bugitangura hajya bavuga ngo Uburundi bwa Nyaburunga, hajya Nyaburunga ni izina ry'umwami, umuhungu wa Ntare Mwezi Nyaburunga. Iyo bavuze rero Uburundi bwa Nyaburunga, ni Uburunga bwafatanye n'Ubunyaruguru n'Ubujiji, niyo ntwayo ya mbere y'Uburundi by'ukuri. Bwagiye kwaguka kuri Ntare Rugamba aho yagira ya makonkete ya territoire yose Bukware yari yavuze. Uravye muri ya ma institution yose twavuze, abanyamabanga n'ubwami bwo nyene, ni ukuvuga umwami, abaganwa, abatware, ibyariho c'est toute la structure de l'administration, gushika kubo bita abamotsi. Abangaha Kigali muramubona abantu bagenda bararika, niyo role bari bafite, c'est transmettre les ordres du supérieur. Abo nibo bari bagize le pouvoir exécutif. Aho bose nk'uko twabivuze kare bava mu miryango. Nta na rimwe umwami cyangwa umuganwa yaguha ubutegetsi akurikije ibi by'ubu tuvuga ngo abahutu, yakurikiza umuryango. Niba wewe wahora uri umuhutu wa naka kantu ngira ndakavuga ko cyane, kuko nta muhutu yigenga. Kugira ngo abakuremo iryo jambo ry'ubuhutu ethnie, nta muhutu yigenga. Umuhutu afise shebuja. Les rapports que j'ai avec toi, c'est tout. Nta muryango nakubwiye, nta muryango witwa umuryango w'abantu. Vous savez pourquoi je pose cette question? Urumva turabitransforma uko twishaka, uko mwishakiye, mugabo dukurikire les termes, kuko hariho abavuga ati bariko barasigura abo genda bita resiza ngo ni muhe utu. Alors moi je vous en prie, s'il y a des gens qui ont des notions de langue ici, muhe utu c'est deux mots. C'est vieux. Umuhutu c'est un mot. C'est tout. Donc la linguistique ikigukuramo ibyo wubaka wowe nyine kubera amasantima ibiki oya. Bavuze truth telling, tuvuga n'ukuri. Sinza kuvuga ibintu ngo ndagushire mu byo wikundira oya. Linguistique tout simplement. C'est la linguistique. Umu c'est un verbe, le hut. Hut niyo la racine. Muhe utu, c'est deux mots. C'est le verbe guha na utu. S'il vous plaît. Ce sont des... C'est de quoi t'arrouler. Ibintu biri simple bikomeye. Madame d'abord. Ce n'est pas vrai, kuko n'umuntu afise inka nkeyi aragenda gusaba ubundi afise ubusho bw'inka akamushikanira inzoga ati nje kugusaba, kuko naho nije inka nari nkeneye yuko uyo ava ngaho yiswe umuhutu wawe. Kandi vous avez des rapports bien précis zizwi muri code zacu y'amaraporo mufitaniye. Ni naco gituma ko bavuga ibintu negatif ndakwereka ibintu positif mu bijanye n'ayo marelation. Ni kubera iki
birahira uwaguhaye inka. Est-ce que c'est négatif? Pourquoi vous voulez établir des relations négatives entre abahutu n'abatutsi ba kera kubera aujourd'hui mufitaniye des relations négatives? Pourquoi? Uwampaye inka, wampaye isuka, ça m'attire mu monde. Est-ce que c'est négatif? C'est tout. Donc, partir de la vérité que nos anciens ont vécue, niyo nta yindi. Rero iyo tudashoboye kuspecifia neza dans quelle période nous sommes, turatakara. La définition y'umuhutu n'umututsi aho hambere, na définition muri période y'abazungu, na définition muri période y'ubu iratandukanye zose. Iratandukanye zose, ubu ndaza kubishikako. Rero l'administration nayo nyene barayihindura. La réforme administrative, igitabo ca Professeur Gahama cyanditse neza, barerekana neza uko ibintu byahindutse. Abo bashize muri ya makarite nababwira bandikwa ko ari abahutu bagasanga n'abatware cyangwa abaganwa ko harimo abaganwa. Tavuga yuko abo bitwa abahutu kumbure muri bo hari abaganwa bakuwemo kubera muri karata banditse ko ari abahutu. Reforme irahaba barabakuwe kuva muri 1929 mu gitabo ca Gahama yanditse yuko abaganwa bafashe abaganwa gusa batagiye no mu batware kuko n'abatware hoho c'était imiryango nka yose. Mu baganwa c'était assez restreint. Agira tableau yerekana abaganwa b'abatare, abaganwa b'abezi, abahutu n'abatutsi. Le pourcentage y'abaganwa mu baganwa bo mu nda y'ingoma niko babita yari 53%. Non, pardon, 57%. Mu baganwa bandi babita abaganwa b'inkebe. Nabo umwami yakebereye inkebe. Yakebereye un territoire kahagushi ukaba umuganwa waho. Sur le plan de fonction, ntacu umuganwa wo ndayi yakurusha. Vous êtes de la même kanati abatutsi. Muri y'amoko baremye b'abatutsi ni 23%. Abahutu ni 20%. Murabyumva? Nta diferanse nini yari ihari. Ariyo abo ba 20% rero muri 1945 bari zero. Kuko c'est la politique du muzungu de divider et impérer. Icyo nasavye Professeur Gahama namusavye nti hariho amakosa. Kuko uko mwanditse histoire mwayanditse uko umuzungu yayimviriye. Ni kugira mushobore kuredressa mutwereke neza iby'ukuri, murasubira mugire enquête murabe. D'ailleurs no kuri abo baganwa b'abatare cyangwa babezi barabeshe kuko harimo n'abataga kubera bijya vya politiki vyaje baciye bashira muri za deux catégories zariko ziri en compétition. Abatare abezi mugabo ukaraba time nka muganwa wa Rusasiye ko umutaga naho ugasanga kubera politiki mo yari proche yaba baranyanka bamushize mu batare. C'est comme ça qu'on transforme histoire yacu y'ukuri. Ni rero ndagusavye muze mugire notre enquête, muze murashiraho imiryango yabo. Imiryango muzosanga harimo abaganwa b'abahanza, abashubi, b'abajiji, barabaganwa mugabo bakuwe. Alors ibyo rero nibyo ni extrêmement important kubona ingene
twahindutse muri iyo myaka 50 umuzungu yadutwaye. Cyo gituma nayise la période du conflit, twagiye muri conflit. Conflit rero ziza gukomeza kwikukira. Jewe nashaka yuko mutahura période civilisation de la vache et de la terre. Civilisation ihagaze ku butunzi bw'inka n'imirimo, irafise ahiva ikagera. Rero tugiye kuba mu mitwe yacu muri iyi civilisation turi mu yindi turagwaye, ni alienation identitaire dukomeza, kuko sinje kuzana ubwoko nkomoko bwaho hambere kera ndi mu yindi civilisation. Naho je ne suis pas en train de construire un nouveau pays. Kuko mon pays doit être nouveau. Kugira ntahure ibyiza badukuyemo, ibibi batuzanyemo, tuzane ibyiza tubyadapta kuri civilisation du capital et du savoir. Kuki ya gatatu niyo nita civilisation du capital et du savoir. Muri iki gihe uko ni jewe sibwo mon grand-père yara, mon arrière-grand-père, mais mon grand-père yari afise. Niyaba yari afise ubutunzi bw'inka n'imirima, muri kiriya gihe akaba yitwa umututsi, akaba afise abahutu yagabiye, niriya periode. Kubera iki ubu muri iyi periode jewe ntuzwe n'amafaranga na diplome yanjye za gufata ibyahariye? Kubera iki? Niba muri organisation politique ya kera we umuryango wacu n'ababanda, ndazi histoire y'ababanda nari neza cyane gushika ku mwami wa nyuma yababwiye Mashira yitwa Mashira. Kubera iki ubu noza gufata iriya identite nkayishyira imbere nk'uko yoba ari umubereho n'abandi, noba ndiko ndakomeza ibya kera ndabizana muri bishasha. Ubu bishasha hari ayandi mavaleur, ayandi maniveau yo kubaho. Ubuganga nibwo bumbesheje, ngenda kuvanda ubututsi cyangwa ububanda, ubuhutu cyangwa ububanda, ça veut dire quoi? C'est une autre mentalité que nous devons créer. Le muzungu a détruit notre mentalité ya kera, azanye ibindi, azanye ayandi ma éducation, etc., etc. Hariho amavaleur yakuyemo. Nous devons avoir l'obligation de nouveau être nous-mêmes en tenant compte y'ivya kera byiza n'iby'ubu byiza, kugira twubake Uburundi bwiza. Nta kindi, nta yindi solution ihari. Nituve muri alienation identitaire, twubake izindi identité, dufate ku mibereho. Aujourd'hui, les professions s'organisent. Elles s'organisent en syndicats, n'est-ce pas? La correspondance ya kera, dufate abapfumu. Abapfumu bari bafise tuze yabo aho hambere. Dufate bakora ubuki, abavumbi. Ça, c'était une communauté très importante à l'époque. Abavurati. Donc, abo bose bari bafise des métiers spéciaux. Tuvuge n'abatwa. Abatwa, c'est un métier spécial. Bari bafise importance ikomeye cyane. Abatwa ubu muriko murabakinyiza mubagira di n'importe quoi. Mwari muzi yuko umurundi waho hambere atashobora kurya atabonanye n'umutwa.
none inkono wayikura he gahe kwabo bandi bose atanumwe yarazi gukora inkono byinshi yakora abacuzi. Donc il faut vous imaginer le contexte dans lequel ces gens-là vivaient. Umuzungu yaje a tout divisa en trois professions. Bon, les agriculteurs, les éleveurs et les potiers. Pardon? Nabo gusa bari bagize ubuzi bwaho hambere. Imyuga yariho. S'il vous plaît, tumenye kritika ivyo badushizemo kandi atari ivyo bariko baratwona. Imyuga yari ihari kandi yari ikomeye. None umuvumbi tuvuge wari kumwita umuhutu wande yifitiye umwuga wiwe yari kuba umuhutu wande, please, yararonka sa rémunération uko yayishaka, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'il faut analyser nos réalités. Tuve muri ama analyse umuzungu yadushije n'ayandi zuba dutakaye tuba tugiye muri iyo tubandanya alienation identitaire. Rero yaba ubwoko bw'umuntu yaba ubwoko bw'imibereho bwo muri période de la vache de la terre zigumize hariya si mentalement tuzigumize hariya. Wewe uri kuravyiga umenye en fait je ndabigereranya nahajya nkiri muto bambwira ngo nos ancêtres les Gaulois. Il n'y a plus de Gaulois actuellement, ce sont nos ancêtres. Alors moi je disais Bahutu n'Abatutsi à l'époque là, c'est nos ancêtres, les Bahutu et les Batutsi. Aujourd'hui c'est autre chose. Mon père il était juge, magistrat. C'était son métier. Icyo cyamubeshaho n'ibyo yatubeshejeho nta bindi. Ubuhutu n'Abatutsi buza kukubeshaho uvise umwuga wawe, kuko aho noja hose internationalement sinzo kuvuga je mwana w'abanaka nje gusaba akazi. Ah, ça veut dire quoi ça? Nibikunda. Donc vous avez raison de faire cette remarque, c'est très important. Vous avez raison de faire cette remarque, c'est très important. Yuko tumenya gutandukanya aya maperiode, c'est très important. Tugerageze rero dushike aho umuzungu adeklara ikibazo uko yagiteguye. En 1958 Jean-Paul Haroy amaze kubona ko hatanguye kuba des revendications, yagirishije inama Conseil supérieur du pays du Rwanda et du Burundi à Bujumbura, bahita Usumbura, décembre 1958. Et dans son discours, il a déclaré ati nta independence dushobora gutanga ubu tant que ikibazo c'abahutu n'abatutsi kidatorewe inyishu. C'est la première fois que les gens entendent parler de ce problème. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Hariho une autre étape yakozwe muri iyo yo kugabura abantu, ni recensement yakozwe en 1927 si mes souvenirs sont bons, aho batangura gutanga rero les cartes d'identité, bagira recensement yuko ukungene abahutu abatutsi n'abatwa bangana. Bafashe échantillon y'abantu batarenga 900, baca barakonkluwa si abahutu 85%, abatutsi behajya ni kombe 14%, abatwa 1%. Aho niho havuye ayo mashifu ntahandi. Rero aho atanguye kuvuga ko hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi, urumva ibyo bakreye muri bose bamwe babashizemwo complexe de supériorité raciale, abandi bashiramo complexe de infériorité raciale.
begereye independance hajya bavuga ati ikibazo c'abahutu n'abatutsi bamwe babashyiramo complexe de supériorité numérique mwari muzi ko muri 80 abandi complexe d'infériorité numérique mwari muzi ko muri 14. Ibyo rero nivyo baciye bagendera ko pour accentuer encore plus la division. Niho d'ailleurs Rwagasore mu makete yandikiye abo bakolonyene yanditse avuga ati mbe muribagiye akazi abakoloni bakoze mu kugira batugabure ko mwarungitse abana b'abatutsi mu mashure abandi ntimwabarungikayo. Nicolas Mayugi nawe mu gitabo yanditse cyavuye muri Memoire Vigilante avuga ati mbega mu gihe bakumira abo bahutu muri education no muri administration ntibari bazi ko ari benshi kubera iki baba bakumiriye. Murumva amakosa yose umubirigi yakoze agiye kuyashira ku ushaka kumwirukana, ushaka kwikukira. Ariko i Burundi aha mu Rwanda ho byarafashe neza cyane uko hari umusenyeri yitwa Monseigneur Perodin yabigiyemo rwose ujya Kayibanda yari son secrétaire aramubwira ati niwe nzogira mukuru w'igihugu ngo dukore. Barakora pe umwami baramwirukana 1959. I Burundi twagize imana mu ntango yuko Ludovico Rwagasore yabitahuye hakiri kare arabibona. Hajya navuze ibya constitution ikete rya mbere Rwagasore yandikira abakoloni yariko abasigurira yuko Uburundi bwari bufise constitution. Nukuri nka definition yanditse avuga icyo constitution ikora ni extraordinaire. Ntuvuga nti nta handi nayibaho ni definition comme iyo yatanze wakubwira une constitution doit consacrer, ça veut dire consacrer ibihari, les institutions zihari, etc. Hanyuma prévoir ingorane zizoza aho imbere n'ingene zizotorerwa inyishu et prévenir les conflits. Donc une constitution itegerezwa kuba ifise ayo marôle principaux atatu: consolider l'existant, prévoir et prévenir. Donc Rwagasore rero yabibonye kare, yagize conscience hakiri kare yuko batavugiye la nation umurundi arapfa. Arabikorera heureusement arabatsinda. Mugabo par après abamukurikira bonyene nibo bagiye kuvyonona, baratrahisa intumbero yiwe, baratrahisa na le choix y'abarundi kuko abarundi baranse kuja mu macakubiri. Ajya amatora yo muri 1961 amatora extrêmement important ko yerekanye ko abarundi politiquement bari mwiyo ko yarabwiye abazungu ati okay tugende mu matora nta kibazo tuzoraba umuntu bazotora bagira amafront commun yabo barakora n'abandi bose abazungu baratsinda. Pour vous montrer à quel point byabababaje, uwashinze Parmehutu na Prosoma ngaha mu Rwanda yitwa Albert Moss. Albert Moss yari le président des colons du Rwanda Burundi. Yaje i Burundi kugira ngo ashinge la même chose au Burundi, afonda le parti PP, Parti du Peuple. Baca bagira le Front commun. Le Front commun ntiyahuza abahutu i Burundi. Bari abahutu n'abatutsi muri zijya terminologie z'umuzungu. Bari abahutu n'abatutsi. Abagano aussi tubiye ko baranyanka bari abagano. Mais bari abatashaka
k'umuzungu agenda. Aha niho hari une petite différence avec ibi byo mu Rwanda, kuko ayo macakubiri ntiyari bwinjire rwose, kuko la royauté du Burundi notamment Mwambutsa yari a révolté. Mwambutsa yabamuvuga nabi mugaje sinzo kugira namuvuga ibishoboka, kuko iyo atabawe n'agahenge twagize gushika bamwirukane uko baramwirukanye, iyo atabawe tuba twagiye kera nk'aho mu Rwanda. Mais il a résisté. Yaranze no kubatizwa. C'est une résistance énorme. Yuhi Musinga aha mu Rwanda baciye bamuhaga. Kuwe yaragerageje araguma ku butegetsi, arigisha umuhungu wiwe rero aza ayerekana intumbero yo kuba Umurundi. Pour vous montrer rero comment abazungu byabababaje, il y a deux faits mutegerezwa kumenya. Uwo Albert Mosi ndiko ndavuga yari yahuye au lendemain de la victoire du parti au front. Yari yahuye. Murumva umunyamahanga aza kwiyahura ku bintu by'abarundi, birasiga umutwe. Ubwa kabiri, Jean Paul Harwa umwe yadeklara ngo hari ingorane z'abahutu n'abatutsi. Yarandize igitabo ca mbere cyitwa Rwanda. Le Rwanda, le sous-titre yari de la féodalité à la révolution sociale. Baramusaba ko yokwandika igitabo Burundi aranga, yo yasize cyane. Arateba presque au lieu de Samo, aravuga ati ndacandika. Yaracanditse ndagifise naragisomye neza. Urwanka ashiramwo, urwango yanka rwa gasore ni extraordinaire. Ariko narashimye yuko yabuze ikofe umwamikazi yamukubise, aje hajya kuri clinique kuraba kuri morgue aho bari bashinguye rwa gasore. Ni nawe yaramukubise ikofe yivuye inyuma kabisa. Rero icyo gitabo, le titre ni Burundi, le sous-titre niyo iri significatif. Yanditse ati souvenir d'un soldat d'une bataille perdue. Souvenir d'un soldat d'une bataille perdue. Murumva we yari mu ngwano. Iyo ngwano atatsinze ni tout simplement ingwano yo kugabura abarundi. Aha rero niho je nshaka ko twikebuka twese ngaho. Urabona umuzungu iyo ngwano yagize, abarundi bo muri 1961 bakabimwangira, agateba nandika n'igitabo cyo kwerekana ko yatsinzwe. Mugabo ibi turiko turabamwo kuva 1965 gushika ubu turiko turamwereka ko yatsinze. C'est grave. Ndabasabye twikebuke, kandi aha niho hagarikiye inyigisho y'uno munsi. Tuzokomeza ejo tubandanirize kuri ibi. Murakoze. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro, kandi ndabibutsa ko ibiganiro by'itorero Burundi n'inyigisho mushobora kuzisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu org no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, yaba kuri YouTube cyangwa kuri Facebook itorero Burundi. Mufise ico mudushikiriza canke mubaza mudatahura muri kahise ku Burundi, murashobora kutwandikira kuri email yacu ndizeye 87remesha@akaburungu.net. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ivyuma arakenuye, nayo Frank Espoir ndizeye ndabikebanuye naho ubutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana, vyoba bikwiye kubitahura.
ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. none bimenyekanye byoheza bikadufasha iki? byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma byogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise, wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise, wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namugufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.